Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu. Kuva abarwanyi ba M23 bigarurira igisagara ca Bukavu kiri mu buseruko bwa Kongo, Uburundi buvuga ko bumaze kwakira impunzi ziva muri ico gihugu zirenga ibihumbi 10. Hano nta mazi ahari, nta kazu ka sugumwe gahari, ni ukuvuga turi mu ibibazo birenze. Muri buno buzima ni nko tukiri mu yindi ntambara. Hapa hatuna nafasi ya kulala kwanza. Hano ntaho kurara hahari, turara hanze. Desire Hatungimana aha yariko asubiramwo amajwi y'umwe mu banyagihugu ba Kongo bahunze baciye ku ruhande rw'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Muri Uganda umunyepolitike Kizza Besigye azi imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi araremvye yanyarukanywe mu bitaro avanywe mu ibohero. Umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco nawe nyene ari mu bitaro ariko avurirwa i Roma. Afrika y'Epfo ishobora guha Irani n'Uburusiya isoko ryo kwagura inguvu za nucleaire. Muri Arabia Saudite no mu Bufaransa ariko harabera ibiganiro ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Idonido yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi twafitiye ni mukanya isase sangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi bacu amakuru tuyahere aha muri Amerika ariko hahimbaza umunsi mukuru w'abapresident bayo no munsi w'ikiruhuko ku rwego rw'igihugu naho twebwe turiko turakora ibindi vy'uno munsi tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Uyu munsi mukuru uba kuwa mbere wa gatatu w'ukwa kabiri ukwezi kw'amavuko y'abaperezida babiri abanyamerika bemeza ko ari bo bihangange kurusha abandi bose babategetse. Uwa mbere ni George Washington yavutse ku itariki ya 22 y'ukwa kabiri 1732. Niwe wari umugaba mukuru w'abanyamerika mu ntambara y'ubwigenge bwabo. Yaje kuba perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1789 kugera mu 1797. Bamwita umwe mu babyeyi b'igihugu. Uwa kabiri ni Abraham Lincoln yavutse ku itariki ya 12 y'ukwa kabiri 1809. Yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1861 kugera mu 1865 ubwo igihugu cyari mu ntambara yisubiranamo ry'abaturage bacyo. Yarayitsinze atuma kidacikamo kabiri. Inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress yashyizeho uyu munsi mukuru w'abaperezida mu 1968 iwita umunsi mukuru w'ivuka rya Washington, ariko muri rusange wahariwe abayoboye n'abayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose. Thomas Kamirindi urakoze. Tuva muri Amerika tuja muri Afrika y'Epfo aho ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka muri ico gihugu buvuga ko bishoboka ko bwisunga Uburusiya na Irani mu kwagura inguvu za nucleaire mu gutanga umuyaga nkuba ku banyagihugu. Ibindi na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Afrika y'Epfo nicyo gihugu rukumbi ku mugabane wa Afrika gifite ikigo cy'umuriro w'amashanyarazi akoresha ingufu za nucleaire ahitwa Coburg mu mujyi wa Cape Town. Irateganya kongeraho megawati 2500 kugira ngo ihangane n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi mu bice bimwe na bimwe. Uyu mugambi uri mu rwego rwo kuzahura ubukungu bukomeje kugenda buhungabana no kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Minisitiri w'umutungo kamere, amabuye y'agaciro na peteroli Gwede Mantashe avuga ko igihugu cye kidashobora gusohora itangazo ritanga isoko ngo bakumire Irani cyangwa Uburusiya. Yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko bazafata igihugu icyo ari cyo cyose bumvikanye kuri uwo mushinga. Abasesengura politiki baravuga ko biramutse bigenze bityo byakongera umwuka mubi hagati ya Afrika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba byadindiza isinywa ry'amasezerano y'ubwo bufatanye mu bya nucleaire. Afrika y'Epfo iri mu mboni za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko Perezida Donald Trump atanze itegeko ryo guhagarika imfashanyo Amerika yahaga icyo gihugu. Mu bindi iryo tegeko teka ryavuze bidatangiwe ibimenyetso harimo ko Afrika y'Epfo yabirimo gutsura umubano wayo na Irani. Ibiro bya Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo byatangaje ko icyo gihugu na Irani nta mubano wihariye bifitanye mu birebana n'ikoranabuhanga rya nucleaire. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo yatangaje ku byerekeye kuba Irani cyangwa Uburusiya byakorana na Afrika y'Epfo guteza imbere ingufu zituruka kuri nucleaire.
Ijwi ry'Amerika turacari mu mwanya w'amakuru y'irya nino ku isi nari nabiciye mu masonga nkitangura. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Marco Rubio ari i Riyadh ku murwa mukuru wa Arabia Saudite mu biganiro n'Uburusiya ku ntambara yo muri Ukraine. Ivyo biganiro birimwo bande? Thomas Kamirindi. Intumwa Minisitiri Rubio ayoboye zirimo Mike Waltz, umujyanama mukuru wa President Donald Trump mu by'umutekano, na Steve Witkoff, intumwa yihariye y'Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Naho intumwa z'Uburusiya mu mishyikirano y'i Riyadh ziyobowe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabwo Sergei Lavrov na Yuri Ushakov, umujyanama mukuru wa President Vladimir Putin mu bya diplomasi n'ububanyi n'amahanga. Nta ruhande ruratangaza igihe ibi biganiro bizamara. Biratangira kuri uyu wa kabiri, ariko ntibigomba kuba ibya mbere cyangwa ibya nyuma nk'uko Minisitiri Rubio yabitangarije televiziyo CBS yo muri Amerika. Yaravuze ati inzira iganisha ku mahoro si inama imwe gusa. Tuzareba mu minsi no mu byumweru biri imbere niba Vladimir Putin ashishikajwe koko n'imishyikirano yo kurangiza intambara yo muri Ukraine ku buryo burambye kandi butarimo uburyarya. Hagati aho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ni umwe mu bayobozi b'Uburayi bafite impungenge ko Amerika n'Uburusiya bashobora kubasiga ku ruhande ku kibazo cya Ukraine. Bityo yakoranyije mu ngoro ya Elysee akoreramo kandi atuyemo i Paris inama y'igitaraganya na bamwe muri bagenzi be barimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza, Ubudage, Ubutaliyani, Espagne, Ubuholandi, Denmark na Pologne. Umunyamabanga mukuru wa OTAN, Perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'Uburayi na Perezida w'inama nshingwabikorwa y'uyu muryango w'Uburayi nabo bayirimo. Ubufaransa buvuga ko iyi nama igomba kwerekana ko abanyaburayi bashyize hamwe kuko ari ikibazo cy'umutekano w'umugabane wabo muri rusange. Thomas Kamirindi urakoze. Umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco ari mu bitaro yavyinjiyemo kuwa gatanu w'indwi iheze. Ivyo agwaye Thomas nibiki? Abaganga babanje kuvuga ko Papa Francisco arwaye bronchite, ariko ntibatangaje imiti bamuvurisha. Kuri uyu wa mbere batangaje ko bayihinduye kubera ko bamaze gukora ibizame byinshi basanze uburwayi bw'ubuhumekero bwe bwinjiranamo n'izindi mpamvu zirimo mikrobe zitandukanye. Umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni yatangaje ko Papa Francisco azaguma mu bitaro igihe kitagenwe. Yasobanuye ariko ko ahorana ibyishimo n'umunezero. Ati nyir'ubutungane asinzira neza, afata amafunguro neza, asoma ibinyamakuru. Naho umuyobozi wa paruwasi gatolika ya Gaza muri Palestina, Padiri Gabriel Romanelli ukomoka mu gihugu cya Argentine, yatangarije ikigo ntaramakuru Vatican News cya Vatikani ko Papa Francisco n'ubu ahora amuvugisha buri munsi kuri telefone cyangwa ku buhanga bwa video nk'uko yamye abikora kuva intambara yatangira mu kwezi kwa 10 2023. Papa Francisco yagiye mu bitaro nanone mu 2023 kubera umusonga nawo n'indwara y'ubuhumekero. Mu buto bwe abaganga bamuciye igice gito cy'igihaha kimwe nabwo kubera indwara z'ubuhumekero. Naho mu 2021 abaganga baciye Papa Francisco igice gito cy'urura cyari kirwaye. Thomas Kamirindi urakoze. Ariko nongere ko gato kundi ari mu bitaro ari umunyepolitike Kizza Besigye azi imbere mu matabwa rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Ino nkuru turaza kwigaruka ko mu gice cacu ca kabiri icano makuru. Igice cacu ca kabiri cano makuru kigiye gushimikira ku vy'umutekano wa Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bigarurira igisagara ca Bukavu kiri mu buseruko bwa Kongo mu mpera z'indwi heze. Uburundi buvuga ko bumaze kwakira impunzi ziva muri ico gihugu zirenga 10,000. Abenshi muri aba bashikiye mu ntara ya Cibitoke. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Izo mpunzi zo muri Kongo ziriko zirahungira i Burundi ku bwinshi kuva kwa gatandatu no ku Cyumweru. Muri kino gihe bari muri komine Buganda mu mazone ya Ndava na Ruhagarika, bene muri komine Rugombo mu mazone ya Mparambo, muri quartier ya Rukana ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ni ya kane. Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi, intara ihana rubibe n'intara ya Kivu yo mu manuko muri Kongo, avuga ko abo bahunga bavuye ahitwa Kamanyora, Katogota,
Ruvungi, Sange na Rubirizi yabwiye itangazamakuru kuri uno wa mbere ko kubakira vyabagoye cyane kuko batari biteze ko abantu bangana uko bahunga mu minsi itarenze 2. Byateganijwe ko tubegeraniza bose mu ikambi y'abagiye gusaba ubuhungiro, ariko nayo ni nto cyane ntibari gukwigwamo. Twashizeho nk'ikamyo nka 2, ariko abasigaye bose bari mu ahantu hatandukanye. Hari habegeranijwe ku komine, hari habegeranijwe mu Rukana, hariho abari muri ferme yo mu Mparambo, hari habari Karurama, hari habari kuri zone mu Cibitoki, n'abandi bari ku komine ya Buganda, n'abandi baraye kuri zone ya Ndava. Izo mpunzi zabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko aho bazegeranije ku bibuga vy'umupira, kuri komine, ku mavuriro no ku mashuri atakintu na kimwe zirengeje. Bamwe muri abo bigaragara ko bashonje, abafise abana bakiri bato bobo babuze ayo bacira n'ayo bamira. Hano nta mazi ahari, nta kazu ka sugumwe gahari, no kuvuga turi mu ibibazo birenze. Muri uno buzima ni nko tukiri mu yindi ntambara. Hapa hatuna nafasi ya kulala kwanza. Hano ntaho kurara hahari, nta mazu turara hanze, nta byo kurya dufise, ntitugira namba. Nivyo bibazo dufise, eka n'amazi nibibazo. Na maji ni shida. Izo ngorane izo mpunzi zifise aho zashikiye ntizigiye kurangira vuba biturutse ku ngingo zafashwe n'intara ya Cibitoke, kuko n'ufise amafaranga ntarekuriye gufata ihoteli. Platform imaze gukorana baje twumvikana yuko bajeje intwaro ku mitumba baca bakoresha inama kugira ntagire umuntu numwe bemera kwaza kuba mu mihana, bose bagende baje hamwe kugira ngo icyo kugwa cyose gikorerwe bose bari hamwe. Ni naho tuvuga ati aho bari bacunga canke bacungerewe. Ubu rero ntaco bararonka, nta mfungurwa, nta biki, nibo bimenya kutwo bafise ubwabo. Hari no wavuga ati nabonye mwonzi amufashishije amufashisha mugabo amwereka haja kuja. Izo mpunzi ziratakambira leta y'u Burundi kuzikura muri ayo magorwa zirimwo, nkuko zabandanije kuvyiganira abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Tunomba guverinoma ya Burundi, turasaba leta y'u Burundi ngo idufashe kuko turacafise ubwoba bwo gusubira Kongo. Dufise ubwoba bwinshi cyane kuko muri plane iyo twavuye hari ibibazo byinshi cyane. Turasabye leta y'u Burundi idufashe nk'abana bayo, turabe ibintu bitera bija. Ndio nchi ya Burundi tunaiomba kabisa tusaidie wakuvyo. Igihugu cy'u Burundi turagisabye abayobozi batwumvira ikigongwe natwe. Bamwe muri twe turabarundi bavukiye Kongo gusa nta karanga muntu Burundi dufise. Nimba ata kintu cyo kudufasha kiboneke, batureke tuje mu miryango yacu mu kurindira ko intambara ihera dusubireyo. Tuangalie gisi ya kurudia. Kuri ivyo bibazo by'impunzi, inyishu yihuta ni imwe nkuko byashikirijwe na Martin Ninteretse, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, hari mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri no wa mbere mu gisagara ca Bujumbura. Twifuza ko tubahejeje kuraba umwidondoro wabo tubajana mu makambi ya kure y'igisagara ca Bujumbura, ari mu Ruyigi, ari mu Rutana, ari mu Cankuzo cyangwa Ngozi cyangwa mu Yinga. Nayo kubibaza ko intambara iri kwiraba muri Kongo ishobora gutuma umutekano w'Uburundi uhungabana, umushikiranganje Ninteretse atabarundi nibareme kuko kirimwe abagabo wo kwihindakira akavuga ati reka profite ibi biriko yaba muri Kongo, tinanje ngire akajagari ka uzotuvyonga tuzomuvyonga. Uburundi abarundi nibareme, duhagaze neza cyane, turafise ingabo zikwiye, turafise nyamiramabi zikwiye, turafise n'abarundi bahabona ata muntu bavuga ati aje kukurira ku Burundi. Umutekano uhagaze neza, abarundi nibaje ku mirimo yabo. Mu gihe Burundi buriko burakira impunzi ziva muri Kongo zije ziyongera kuzisanzwe ziba mu Burundi zigera ku 86 nkuko vyashikijwe n'umushikiranganje Ninteretse, hari abandi bantu baba mu Burundi bariko barirukanwa. Umushikiranganje Ninteretse yamenyesheje ko abagera kuri 80 badafise vyangombwa bemerera kuba mu Burundi bashikanywe kuva kuri no wa gatandatu ku mipaka y'ibihugu baje bavamwo. Mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi abatari bake bavuga ko abanyamurenge bariko barafatwa ku bwinshi, umushikiranganje Ninteretse yamenyesheje ko mu birukanywe harimwo 2. Aca asaba abamenyesha makuru kwitondera ivyandikwa muri kino gihe. Avuga ko hanini abirukanye bava muri Kongo, Uganda, Tanzania na Kenya. Yamenyesheje ko ico gikorwa kizobandanya kuri abo bantu bose baba mu gihugu binyuranye n'amategeko. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze. Mu gihe rero haize imisi 3 abarwanyi ba M23 bigaruriye igisagara ca Bukavu, imipaka ihuza ico gisagara n'akarere ka Rusizi mu Rwanda iracugaye. Biruko mu gihe abanyekongo bagera ku 300 bajabutse umupaka wa Bugarama Kamanyola. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yavugishije bamwe muri abo banyagihugu. Tunakimbilia ku Rwanda, lakini hivi shi tunaenda destination Bukavu kwa familia. Bukavu anasema hakuna fujo. Tunacha tunamwanga machakula tulikuwa ni bamwe muri aba banyekongo bavuga ko bahunze imirwano irimo kubera mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kongo. Aba bari mu ngeri zinyuranye, abagabo, abagore n'abana, kandi urabona ko bahangayitse cyane. Basoda bamingi barishuka Kalunga, abasirikare benshi bamanutse Kanunga, abandi bamanuka Ngomo, bararasa amasasu menshi cyane buri kanya, nyuma bongera kuzana n'abandi basirikare baraza nabo bararasa cyane. Tukibaza ngo ese ni M23, ariko twe ntitubizi. Hivi tunaacha majama, twasize imiryango, twasize amasambu, twasize ibihingwa, ubu turahangayitse, ntacyo kurya, batubabarire baduha amahoro dusubire iwacu. Turasaba amahoro gusa, turasaba amahoro n'ituze, twese tubeho tunezerewe twunze ubumwe. Ku mupaka wa Bugarama Kamanyora, aba banyekongo barakirwa n'inzego z'ubutegetsi z'u Rwanda, bakurizwa amabisi ya Coaster n'ayabageza ku mupaka wa Rusizi ya mbere aho bambukira bajya Bukavu. Kugeza mu masaha y'igicamunsi cy'uyu wa mbere, amakuru twahawe n'abashinzwe abinjira n'abasohoka aha ku mupaka, abari bamaze gufashwa n'inzego z'u Rwanda kwambuka bajya Bukavu baragera kuri 324. Barimo abari basanzwe batuye aha mu Kamanyora no mu kibaya cya Rusizi, ariko hari n'abari mu mayira bavye Bujumbura mu Burundi cyangwa se mu bindi bice bya Kongo nka Uvira na Karemi. Iyi mirwano ikaza kubaheza nzira. Abo ni nka Louise Maronyi wari uvuye kuri kaminuza i Bujumbura mu Burundi. Sasa tulikuya mu njia ya plane ya Uvira. Twe twari mu nzira mu kibaya tuva Uvira, tuza gusanga inyeshyamba nyinshi za Wazalendo n'abasirikare benshi ba FARDC barimo bica abantu, abandi babasahura, bakakwambura buri kimwe. Tugeze Kamanyora, imodoka zari zidutwaye, abo Wazalendo bazambuye abantu, batangura kurasa cyane. Nibwo twahungiye ku mahoteli, ariko naho nta kurya, nta kuryama. Abandi benshi baciye Ngomo, bamwe bapfuye, abandi ntituzi iyo bari. Amasasu yari menshi cyane ku buryo twasabye Imana ngo dufashe nibura tubashe kwambuka. Kamanyora ni ibintu byari bikaze cyane. Muri aba baturage ntawe ubasha gusobanura abarwana bari bo, niba sari ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanyije bahanganiye na M23 aha mu kibaya cya Rusizi na Kamanyora, cyangwa sari abandi. Gusa uyu mutwe wa M23 ntacyo uratangaza ku kuba waba ukomereje imirwano aha mu kibaya cya Rusizi. Ibukavu ho bitandukanye no mu minsi ibiri ishize, ahanyuzagamo hakumvikana urusaku rw'amasasu. Kuri uyu wa mbere hiriwe umutuzo. Utereye amaso mu bice by'uyu mujyi byegereye imipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri, kuri uyu wa mbere wabonaga ko abaturage batangiye kugenda mu mihanda. Ahandi naho ukabona bamwe bari mu mirimo hafi y'umugezi wa Rusizi ugabanya akarere ka Rusizi n'uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Umwe mu isoko z'ijwi rya Amerika i Bukavu yatubwiye ko ituze rigenda rigaruka, ndetse ko na bamwe batangiye gusubukura ibikorwa byabo bya buri munsi. Bon, jusque maintenant il n'y a pas de transport, pas de moto, pas de taxi bis. Kugeza ubu nta buryo bwo gutwara abantu bukora, nta moto, nta tagisi, nta kwiga. Abana kugeza ubu ntibarasubira mu mashuri. Twese turi muhira, ariko hari bimwe mu bikorwa bikeya byatangiye gukora. Hari ubucuruzi buto bwo muri za butike bugenda bufungura gake gake. Bamwe barafungura igice cy'umuryango, waza bakaguha ibyo ukeneye. Hakaba n'abandi nabo barimo gucuruza bafunze, bakabiguhera mu idirishya, nawe ukabishyura unyujije amafaranga mu idirishya. Gusa turaho, nta rusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana kuva mu ijoro ryakeye kugeza ubu. Tukizera ko ibintu birimo kugenda bigaruka mu buryo gahoro gahoro. Kugeza ubu ariko imipaka ihuza u Rwanda n'uyu mujyi wa Bukavu irafunze. Nta bantu, nta n'ibicuruzwa byinjira cyangwa ngo bisohoke. Ntibiramenyekana niba nyuma yo kwigarurira umujyi wa Bukavu abarwanyi b'umutwe wa M23 bateganya gukomeza imirwano yo kwigarurira ibindi bice bigana mu majyepfo y'uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Mu itangazo uyu mutwe w'inyeshyamba uvugaho gufashwa n'ingabo z'u Rwanda wasohoye kuri iki cyumweru, wagaragaje ko wifuza ibiganiro bitaziguye na leta ya Kinshasa mu rwego rwo gukemura impamvu muzizi y'iyi ntambara. Wahamagariye kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose kuwiyungaho mu rugamba uvuga ko rugamije impinduka mu mitegekere y'igihugu. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistokle, nubwo rero muri iyo nkuru yawe vyumvikanye ko hiriwe hatekanye i Bukavu, bamwe mu banyagihugu bavuga ko bafise ubwoba, abandi bakavuga ko batekanye. Hagati aho abategetsi batandukanye bitabiriye inama igira 38 y'umuryango umwe bwa Afrika yari imaze iminsi ibiri ibera i Addis Abeba muri Ethiopia, bagaragaje ko bahangayikishijwe n'ibibera muri Congo. Tim Ishimwe aratubwira ibindi kuri iyo nama. Iyi nama irangiye, komiseri w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ushinzwe ibibazo bya politiki, amahoro n'umutekano Bankole Adeyoye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yashimangiye ibyavugiwe muri iyi nama. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje ku isonga. We are expressing grave concern, that is what our leaders did, on abayobozi bacu bagaragaje impungenge zikomeye ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, basaba M23 n'abayishyigikiye guhita bava mu mijyi yose n'utundi duce bigaruriye harimo n'ikibuga cy'indege cy'Igoma. Icya kabiri, ni ingenzi ko abayobozi bacu bashimangiye ikintu cy'ibanze kuri buri gihugu cy'umuryango wa Afurika, kurinda no kubahiriza byimazeyo ubusugire, ubumwe bwa politiki no kutavogera ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twagaragaje kandi impungenge z'uko kwiyongera kw'amakimbirane ko bitagomba guhinduka intambara yeruye ishobora gusenya no kugira ingaruka ku bikorwa by'ubutabazi ndetse no ku mibanire y'abaturage bo mu karere ikomeje kugaragara nk'idahamye. Mbere y'uko mama 23 igera i Bukavu, abaturage baho bamwe bari batangiye guhunga. Abasirikare ba leta ya Kongo ntibigeze bigora barwana na mama 23 ngo bayikumire idafata umujyi wa Bukavu. Ubu ku mihanda y'i Bukavu haragaragara ituze, uretse ko amaduka agifunze. Gusa hari abacuruza takataka ku mihanda, biganjemo abacuruza imbuto. Abatwara abagenzi kuri moto bavuga ko bafite ikibazo cy'uko nta masitasiyo ya lisansi afunguye, ibyatumye bashyiraho ibiciro bishakiye. Urugendo rwishyurwaga 1,000, dushobora gusaba amafaranga dushaka kubera ko nta lisansi ihari. Ubu dushobora kwaka 5 cyangwa 2. Nubwo mu mujyi hari ituze, ntibibujije ko hari abagaragara basa nk'abari mu rujijo. Ubu nta bwoba dufite, yego buracyahari, gusa turabona abantu batangiye gusohoka bagenda buhoro buhoro. Abantu bari hanze barasohoka, ariko amaduka aracyafunze. Abashyitsi binjiye mu mujyi nta muntu bahohotera, ubanyuraho baguhagarike cyangwa ngo bakubaze ibyangombwa. Ubwo mama 23 yinjiraga i Bukavu, abaturage benshi bagaragiye ikamyo irimo abarwanyi b'uyu mutwe, basa nkaho babishimiye. Kuwa gatandatu, mama 23 yasohoye itangazo isaba abaturage kwishyira hamwe bakicungira umutekano, ndetse isaba ko abasirikare b'abarundi bariyo bafasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basubira mu gihugu cyabo. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuje muri Uganda, aho umunyepolitike Kizza Besigye azi imbere mu matavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yinjiye ibitaro nyuma y'uko akomeje kurembera mu ibohero yari apfungiwemwo mu ndwi iheze. Yari yatanguye yegeregere yo kwisonzesha. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Ifungwa n'iburanishwa ry'uyu munyapolitiki umaze igihe kirekire anenga kandi ahanganye na Perezida Yoweri Museveni ya Uganda ryateye abaturage kurakarira ubutegetsi mu buryo bukomeye. Abasaba ko yarekurwa bakomeje kwiyongera. Undi munyapolitiki wahatanye na Museveni mu matora mu mwaka 2021, Bobi Wine, wahoze ari umuhanzi, nyuma yo kumusura mu bitaro yavuze ko Besigye yaba ari hafi gupfa. Umugore wa Besigye, Winnie Byanyima, yavuze ko ubwo bageragezaga kumwegura ku gitanda cye yahise yitura hasi kubera intege nke, nawe ashimangira ko ashobora gupfa. Abunganira Besigye mu mategeko bavuga ko yashimuswe ari mu ruzinduko mu gihugu cya Kenya mu kwezi kwa 11, agasubizwa muri Uganda ku gahato. Yahise ashyikirizwa urukiko rwa gisirikare rumurega ibyaha byinshi birimo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko.
Francis Mwijuke umudepite uri ku ruhande rwa Besigye yaraye yatangaje ku rubuga mpuzambaga X ko uyu munyapolitiki yazanywe mu bitaro by'ahitwa Bugorobi mu murwa mukuru Kampala arinzwe bikomeye n'abashinzwe umutekano acungwa mu kagari k'abarwayi. Minisitiri w'itangazamakuru muri Uganda Chris Baryomunsi yaraye yatangaje ku rubuga mpuzambaga rwa X ko barimo kwiga uko yakurwa mu rukiko rwa gisirikare akaburanishwa n'urukiko rwa gisivili. Mu kwezi gushize urukiko rw'ikirenga rwa Uganda rwari rwategetse ko ataburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rwemeza ko binyuranye n'itegeko nshinga ry'igihugu. Geoffrey Mutagoma urakoze. Inkuru imwe ya sport imbere ko duca duhana gahindukira kwa gatanu w'ino ndwi mu Rwanda hazotangura isiganwa ry'amakinga ngarukamwaka rizwi ku izina rya Tour du Rwanda. Umenyesha makuru mu vya sport Jean-Claude Munyandinda dutware gatoyi mateka y'iri siganwa. Mu ntangiriro ya za 80 amarushanwa yo gusiganwa ku magare yari ataratera imbere, ariko hari ibimenyetso byacaga amarenga ko akari kera hazaca uwambaye. Mbere gato yuko isiganwa Tour du Rwanda ryaduka, mu Rwanda hari hamenyerewe andi masiganwa yashituraga abakunzi b'igare batagira ingano. Muri yo twavuga Tour de Kigali yazengurukaga mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru w'u Rwanda, Tour de l'Est ryaberaga mu cyerekezo cy'uburasirazuba bw'u Rwanda, isiganwa Tour de Volcan ryanyuraga mu nzira ya Gisenyi Ruhengeri Cyanika, tutibagiwe isiganwa ryitwaga Ascension de Mille Collines ryafataga icyerekezo cya Kigali Butare Akanyaru. Mu mwaka w'1988 nibwo isiganwa Tour du Rwanda ryatangiye ryitabirwa n'abakinnyi b'abanyarwanda bonyine. Umukinnyi wabaye rubimburirangabo mu kwegukanira isiganwa ni Celestin Ndengeyingoma wakiniraga ikipe ya Sine Elmay yo kwa Mayaka. Tour du Rwanda yo mu mwaka wakurikiyeho 1989 yaje yagutse kurushaho, kuko ku bakinnyi b'abanyarwanda hiyongereyeho n'abandi bo mu bihugu byo muri kano karere barimo Abarundi, Abanya-Uganda, Abanya-Kenya n'abari baturutse mu gihugu cyitwaga Zaire barimo kabuhariwe Kimoto Selenge na Hamisi Mobange. Icyo gihe uwahize abandi akegukana Tour du Rwanda ya kabiri ni Omar Masumbuko, naho uwatwaye ya gatatu yo mwaka w'1990 ni Faustin Marabanyi. Ibirori byo gutanga ibihembo ku batsinze byabaga ari urukerereza abagenzi, kuko aribwo hadutse gahunda yo kwifashisha abakobwa b'uburanga burangaza mu gikorwa cyabaga kishingiwe n'abaterankunga barimo na rumwe mu nganda zakoraga itabi. Hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000 isiganwa Tour du Rwanda ntabwo ryabaye, aho risubukuriwe mu mwaka w'2001 kugeza mu mwaka w'2008. Iri siganwa ryakinwaga ritagendera ku bipimo mpuzamahanga. Abanyarwanda baryegukanye ni Aburahamu Ruhumuriza waritwaye inshuro 5, Adrien Niyonshuti waritsinze inshuro 1 na Bernard Nsengiyumva nawe waritwaye inshuro 1. Nyakwigendera Charles Kamanda wigeze kuyobora ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda muri icyo gihe cyo kwishakisha, yibukirwa ku muhate we wo kwitangira siporo y'igare mu bushobozi buke bwari buhari. Umwaka w'2009 wazanye amatwara mashya muri Tour du Rwanda, kuko aribwo iri siganwa ryashyizwe ku kirangaminsi cy'amasiganwa yemewe n'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi, Union Cycliste Internationale. Icyo gihe Tour du Rwanda yakinwaga ku gipimo cya 2.2. Umwe mu bari ku isonga muri impinduramatwara y'isiganwa Tour du Rwanda ni Aimable Bayingana wayoboye ishyirahamwe Ferwasi. Mu nshuro 10 ryakinwe abanyarwanda baritsinzemo 5. Valence Ndayisenga yatahukanye ikamba ry'intsinzi inshuro 2, naho Jean Bosco Nsengimana, Joseph Areruya na Samuel Mugisha begukana Tour du Rwanda ya 2.2 inshuro 1. Icyo gihe umukino wo gusiganwa ku magare wari waramaze kwigarurira imitima ya benshi mu banyarwanda. Aha hari mu isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2016 mu ntera ya Karongi Rusizi. Mu buzima bwanjye ikintu kinshimishije harashize imyaka wenda sinzi na mbere ko byari bimeze, ariko najyaga mbyumva, ariko none ubu ngubu nibwo nakumva ikintu bita ngo Tour du Rwanda igiye kunyura mu karere kacu. Kuva saa 12 za mu gitondo bose twari turi hano, urabona bimaze kuba saa 5. Harakoze rero mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda kuri iyo nkuru yaduteguriye ku vya Tour du Rwanda. Ni nayo duce dusozera ko amakuru yacu no mugoroba. Kuri mikro mwari kumwe na Diana Ninahazwe.